kandi ivyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Aha rero nashaka gukebura abarundi, nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano duriyeko abarundi mumenye neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi, ni igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi. Kuko uteye abasirikare b'igihugu bacungera imbibe ubuteye igihugu. Abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi, nabwo bateye Kirindiro, bateye Uburundi. Bamaze gutera Uburundi rero mwese muca mwumva neza yuko hari umwansi yateye Burundi, tubiremwo tubizi. Yari karakangurira abarundi kutajya mu mukondora zose. Okay, reka renje kuri ico kintu rece u Rwanda ariko ratangaza ngo ni nko ryari hasohotse ifoto kuri Twitter ya President Paul Kagame afise inkoho. Afise amande yiwe hariho inkoho ngo zakozwe n'igihugu cy'u Rwanda, iryo hinguro ngo bafise officiel mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ndabamenyeshe neza ko igihugu cyonyene gifise ubasha bwo gukora muri Afrika, gifise ubasha bwo gukora icitwa ikigwanisho inkoho ni igihugu nyakwigendera ex-president w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, sokuru w'abarundi, yasize arivumere neza avuze ati abarundi ntimujyame umukondora zose. Yasize avuze ati abanyarwanda nta ciza bafitiye abarundi, abanyarwanda baraduteye, abanyarwanda barateye Burundi. Ivyo bintu rero biza bisanira n'amajambo nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye nawe naho yavumereye aravuga ati ntimujyame umukondora zose. Imbere ko mbandanya ya majambo ndabasigura ivyo bintu numaze mukurikirane kwanza ka video ka nyakwigendera sokuru amajambo cyo gushikiriza abarundi ndetse n'u Rwanda na East Africa na Afrika yose n'isi yose, ababwira abakebura ku gihugu cy'u Rwanda n'imigambi ifitiye igihugu cy'u Rwanda. Murabe neza yuko ibi bintu turimwo atari ivy'ubuvuba, atari ivy'ubuvuba. Kurikirana aka video. Ikibazo yuko hariho mu kwezi kwa 11 guheze hari abateye, aravuga muri Mabayi mu ntara c'Ibitoke, kandi ivyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Aha rero nashaka gukebura abarundi, nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano duriyeko abarundi mumenye neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi, ni igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi. Kuko uteye abasirikare b'igihugu bacungera imbibe ubuteye igihugu. Abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi, nabwo bateye Kirindiro, bateye Uburundi. Bamaze gutera Uburundi rero mwese muca mwumva neza yuko hari umwansi yateye Burundi, tubiremwo tubizi. Amategeko mpuzamakungu, amashami mpuzamakungu turi kumwe n'ivyo bihugu turekana ukuri kubahana, ikizira nikirekuwe. Rero ibi yinye ntibaye bwa mbere, byarabaye 2014, 2015, 2016 ivyarabaye. N'abandi bose je no muruhagarika baje bateye mu ruhagarika twarabafasha baje bisha abantu. Baratwemeye neza yuko turabafise no munsi baronse imyimenyerezo mu Rwanda, baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi. Turabafise turabafasha. Hana abandi bateje ubundi si bajya bonyene, abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyene turabafata, baratubwira ati twaronse imyimenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera. Twarabafashe turafise. Hana abandi igihugu ca Kongo, igisirikare ca Kongo cafashe guhera umwaka wa 2018 uburi mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije. Abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twaronse imyimenyerezo mu Rwanda
duca muri Kongo batumze gutera Burundi murumva ariko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe Abarundi tuzoguma twubahiriza amasezerano y'amategeko mpuzamakungu kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kuva twabigisha kuzerikana igihugu Abarundi ntibigeze n'umunsi numwe barota batera ikindi gihugu Uburundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro ikintu mukimenye Uburundi n'abakunga bimenye ni igihugu mu mico n'akaranga k'Abarundi kabasoko n'abasokuruza turi abanyamahoro mugabo tujya dukaravye udutera turivuna katukivuna neza mwaravuze ati umugwi wararungitswe kuraba ibyakozwe iyo murabizi 2015 twarafasha abantu baje badutera bavuye mu Rwanda nubwo turafise ibigwanisho vyababa igihumbi twarabibitse n'abantu n'amafoto turamagara abantu muzi murabe kano kamaramaza mwarabikurikiranye hari amakamyo hari inko twafashe nyinshi cyane twari turarunda zari zinjiye hari inguzi z'ikibizi twafashe babise amagrenade babise amakuhare bere za mitrailleuses n'ibiki za Kabarore za Cibitoke twarabafashe turabereka iyo byose turabifise sinkurumbarirano tubifise rero twarahamagaye tutavuze abatwatumye kuno munsi mu karere ka kiyaga binini Seychelles ico gihe twarabatumye ko nimuze murabe kano kamaramaza byose barabibonye barabibika biri hajya imbere yabo igihugu cy'u Rwanda cyatwagirije ko twego tubika inkozi z'ikibi twarabwiye ati twebwe mu mateka y'u Burundi tubigeze tubika inkozi z'ikibi nta munsi no mu Burundi bateje ingorane igihugu kimwe nga mu karere yaba Tanzania tubana yaba Kongo tubana yaba Rwanda ituze teze ikibazo na kimwe ibihugu tubana kuva kera guca no munsi ariko rero tuvuga ati abadutera baturuka mu Rwanda baraje abantu baza kuhinyuza baraza mu Burundi basanga ati no bintu u Rwanda rwagize Burundi sivyo haba navyo tufite rero ibi byabaye navyo ni muturabire bagende kuraba kwibitwabwira ari byo abanyarwanda baranse u Rwanda rwaranse murafise amaso ngo mubone murafise amatwi ngo mwumve icerekwa nikibona kibwirwa nicumva nyene cubahiro kuri ico nyene ikibazo kuki Burundi buguma bwitwara ariko ntiburonke inyishu mwibaza ko byabiva kuki ibihe no mutaho ukomeye cyane hari dakunda no munsi mbwa beje bizokunda hari ibihe n'ikintu gikomeye cyane mu mateka y'ibihugu n'amakungu umwanya ibihe no gutunzi bukomeye cyane ndawa karorero abakoroni binje gutera ibihugu muri Afrika no hino no ku isi unya araciye mu Burundi araciye imyaka 120 binje mu 1886 nga mu Burundi none uno munsi ujya mu wo kumenya ukuntu kunywanisha abarundi ntore ko arabikorera ko aciye imyaka 120 mbere n'abateye Burundi cyo gene bakiriho mugabo tuzoibaza neza abateye Burundi kuko haje tubabaza si Burundi bwonyene kuri bijanye n'ubukoroni muri mubaze muri doze mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga mubaze muri Benin ariko arabidogadoga mubaze muri Namibia ariko arabidogadoga muri Kenya baritwariye abateye ico gihe cy'ubukoroni kugiza naho bashumbusha urubanza ntirubungwa mwanya n'ikintu gihambaye cyane haje urubanza rwarinjiye kumuri no muzi nibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko haje imyaka 100 ati imyaka 200 abarundi bazokwishuza bya rubanza ndibaza mureje kumviriza amajambo ya nyakwigendera ex president w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ayo majambo gerageje kuyumva urumva neza yuko ari amajambo nkuramutima ari amajambo utegerezwa kumedita ukavuga ati burya igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari umukunzi w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ntabwo ari igihugu ciza ku bihugu vya East Africa igihugu cy'u Rwanda murazi neza yuko ibihugu byinshi vya East Africa byari naberetse umukobwa wo mu Tanzania yari ko ari yama Kagame ibibi ariko araza azanira ateragiramo imbuto mu president b'ibihugu vya East Africa aho yari kari kwegerana za South Africa
za Sudani zozo yaratije akajagari. Rero ibi bintu impamvu ndabizanye niyi nuko hariho amafoto amwamwe nza kubereka no ngaha muri iki kiganiro nyene, amafoto amwamwe igihugu cy'u Rwanda kiriko kiracura ngo inkoho mbeshuze, kandi ico kintu igihugu cy'u Rwanda nta bubasha na bumwe gifise bwo gucura icitwa ikigwanisho inkoho n'urusoro, nta bubasha afite bwo gucura urusoro, nta nkoho bafite bwo gucura. Ahubwo oya reka kwanza manze ndabasigure kwanza ivyo bintu ivyo ndabigaruka kuko ni ibintu ndaza abantu benshi mwiteze mukeneye kumva cyane, mukeneye kumenya cyane. Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ni ibihugu vyabaye ari bibanye, ariko ahantu vyagiye gutandukana naho igihugu cy'u Rwanda cashatse kujyagira igihugu cy'u Burundi. Ivyo ndamaze kwivuga kenshi n'abantu benshi baramaze kwivuga, muramaze kuvyumva, ariko aho bigeze ndazi neza yuko abantu bose bamaze gutahura yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kiremwe mu kajagari, igihugu kijeje guteza akajagari ibihugu vya East Africa. Okay, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nico gihugu cyonyine muri East Africa gisigaye kiyoboka abazungu hamwe n'igihugu cy'u Buganda. Ivyo ndamaze kubivuga murabizi. Rero ibi bintu mubona son excellence wacu yashikirije, abantu benshi bamufashe ngurabona nguri kuvuga uteza ngo ushaka ngo kwankanisha abantu n'ibindi, ariko ndazi mumaze kumviriza neza ino video ya Nyakwigendera mwese nyene muratahura neza ko ibi bintu atari vya vuba, kandi nawe no majambo yavuze Nyakwigendera aravuze neza ati ibi si vya vuba, kuko bobo kuva bari mu ishamba barazi neza ukungene igihugu cy'u Rwanda cyategura intwaro kuza gutera Burundi. Sinzi ikintu cyaza Rwanda cyaza kurondera ku Burundi, ku Burundi n'u Rwanda ni ibihugu birasa n'ibingana, twe Burundi bubusumba akantu gatoyi nyene urumva, ariko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cyame gifuhira, igihugu cy'u Rwanda cyame gifuhira Burundi. Rero ivyo bintu murumva neza yuko ibi twe tuvuga rero twarabirazwe kandi tugeza kubigendera mpaka igihugu cy'u Rwanda gifasha ibintu kikabishira ku murongo, gafata umurongo umurongo ico bita umurongo runtu. Imigambi yose baba bafise abanyarwanda na bivuye kuri son excellence wabo, twe nta kibazo kabisa biduteye pe, nta kibazo, ariko twe twizeye neza yuko dufise ingabo kandi ziri magabo kandi zatojwe. Mu majambo son excellence Nyakwigendera ashoboye kuvushikiriza n'amajambo menshi, nubwo ari video y'iminota mike, iminota nk'itatu canke ingahe, ariko mwayumvirije, ariko nta majambo wumva neza yuko yari karakangurira abarundi kutajya mu kondora zose. Okay, reka renje kuri ico kintu rece u Rwanda ariko ratangaza ngo ni nko ryari hasohotse ifoto kuri Twitter ya President Paul Kagame afise inkoho, afise amande yiwe hariho inkoho ngo zakozwe n'igihugu cy'u Rwanda, iryo hinguro ngo bafise officiel mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira ndabamenyeshe neza ko igihugu cyonyene gifise ubasha bwo gukora muri Afrika, gifise ubasha bwo gukora icitwa ikigwanisho inkoho, ni igihugu ca South Africa cyonyene. Nta gihugu nikindi na kimwe nga muri Afrika gifise ubasha bwo gukora inkoho. Ubwo buhinga ntabwo u Rwanda rufise, ahubwo nugushaka guterogiramo ubwoba abarundi, abantu muri Kongo canke mu Burundi canke muri Tanzania, guteramo ubwoba babone yuko umengo u Rwanda rurakomeye cyane, naho shwi ubwo basha ntabwo bafise pe. Zijya nkoho zavuye mu gihugu ca Kazakhstan, abonye igihugu ca Asia cyavuye mu zijya nkoho zavuyeyo, niho baziguriye, baragura n'ukugura. Hari ibihugu vyikorera inkoho mukabashorera, ivyo murabizi ndibaza. Rero ivyo niko bintu bimeze. U Rwanda ntirutera ubwoba ngo abarundi ngo bashira umutima hejuru kuko ngo bagiye kudutera ngo bafite ibigwanisho ngo bariko barikucorera ibigwanisho. Oya, nubwo bogura ibigwanisho bingana gute n'u Burundi bwariteguye, kandi murakoze cyane.